yashoboye kujya ku rubuga rwa YouTube mu masaa 2 itariki 7 z'ukwezi kw'icumi na rimwe. Hug Me Girl n'indirimbo iriko irabikora neza, indi ndirimbo twovugira ikiravugisha benshi, indirimbo aho twabonye umuririmbyi Otile Brown yashoboye gukoresha ikirundi ciwacu mubera n'amateka adasanzwe. Nitwe tuzi yuko mu muziki wacu hazoshobora kuza abanyamahanga bakifuza kuririmba ururimi rw'ikirundi, bakifuza nabo kuririmba indirimbo bayiririmbye mu rurimi rw'ikirundi. Satubi yabikoze uno munsi, twamubonye Otile Brown aho yakoresheje ururimi rw'ikirundi cyane mu ndirimbo ya Hug Me. Nyimba wagerageje kuyumviriza pronunciation ndazi bamwe irashobora kubibagora kugira bashobore gutahura ingene yoba yaririmbye ico kirundi, mugabo ugiye muri lyrics kukaraba ingene indirimbo yanditswe, aho bibonekana neza Otile Brown ko yakoresheje ikirundi kirekire n'amateka adasanzwe kutumenyereye. Benshi bavuga ati umwami wa mavideo, bakavuga abana bariya bavuga baroriro nini, mugu no munsi twabonye Satubi nawe nyene yashoboye kugira icyo ahinduye, aho ari video ikozwe ku buhinga ba DJ Corona n'abandi. Twovuga ati kari iteka ridasanzwe ku baririmbyi b'abarundi ku muziki w'u Burundi n'abandi baririmbyi. Tubasabe mubandanye mukora nk'ivyo tubona. Inzira ni nziza. Yes, much respect kuri Satubi King, wabikoze neza, aho washoboye kwambara neza, wambaye urikwiza na Otile Brown. Much respect, wabikoze neza kwambara, kuririmba, amajwi apanze neza muri rusangi. Tuvuga ati respect sana. Mbega nawe uko noba nabibonye niko uba wabibonye nawe? Commentaire yawe iradufasha cyane. Commentaire yawe turayikeneye, udushiremo aga comment kugira dushobore kuraba uko twabibonye, ko twashoboye kubibona kumwe. Ni Strain Promoter kwa kundi nyene tuzokoma twabazaniye bimwe bigezweho, bimwe bishyushye, tuguma turi ku mwanya. Turabakunda cyane mwe mwese mudukunda, tutibagiye gukora subscribe kuri channel yacu. Utarumva indirimbo ya Hug Me, simbira kuri Satubi, kuri Satubi official gira ushobore kuyumviririza akanovera k'indirimbo Hug Me. Turabakunda cyane.